ufise umukunzi wawe mukundana, hanyuma iyo hageze ku mugoroba, ndavuga mw'ijoro, muyaga ariko ukabura amajambo umubwira azotuma canke atuma arara kwiyumvira canke azokumbura ibiyago vyanyu. Uyu munsi ngiye kukubwira amwe mu message canke amwe mu majambo atandatu azatuma umukobwa agukumbura canke akumbura ibiganiro vyawe vya buri munsi. Ikosa rya mbere ryoryo utazigera ukora, ntuzigere na rimwe ukora ikosa ryo kuryama utabwiye umukobwa mukundana canke umukunzi wawe ingene ari uw'agaciro kuri wewe, bimwe twita kumutera amashurwe. Iri kosa ntuzigere na rimwe urikora, kurara utamubwiye ingene ari mwiza, ingene asa, ingene ari uw'agaciro kuri wewe. Ikaze kuri Juice LG, nimba uri mushasha hano hantu kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi. Nimba ubikoze uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Ikaze. Hari message abashakashatsi benshi bagerageje kwiga ko kwandikira buri mukobwa wese iyo azisomye canke iyo azibonye zituma yiyumvira nyene kuzandikira. Rero ari umukobwa mukundana bituma arara kwiyumvira. Izi message nizo tugiye turabira hamwe uyu munsi. Ijambo rya mbere wo mubwira iyo mugiye gusezerana mw'ijoro, wo mubwira ati ndumva nshaka kuguma numva ijwi ryawe buri kanya nubwo ijoro ritadukundiye. Ibi vyereka canke iri jambo ryereka umukobwa ukuntu ari special kuri wewe, bigatuma uyu mukobwa akwishimira canke akwibazaho vyinshi. Iyi message ni nziza iyo ugiye kuryama canke iyo mugiye gusezerana n'umukunzi wawe. Ijambo rya kabiri canke message ya kabiri wo mubwira iyo mugiye gusezerana ugiye kuryama, mubwira ati ndaza kuranda kurotera ijoro ryose, ni wowe nanje mu ndoto zanje. Iri jambo ku mukobwa wese agukunda canke ku mukobwa wese muri mu rukundo rituma yiyumvamwo ukuntu umwitaho kenshi canke ukuntu umwiyumvira buri munsi, bigatuma nawe atangwa kukwiyumvira no kukwibazaho vyinshi. Ni message nziza kwandikira umukunzi iyo mugiye gusezerana mw'ijoro. Irindi jambo umubwira canke iyindi message umwandikira, nimba mukorana canke mubonana kenshi canke mufise gahunda yo kubonana nk'ejo mu gitondo, uwo mwandikira canke umubwira ati si jewe nzobona burakeye ngo nongere kugira amahirwe yo kubona iseko yawe ku maso yawe. Iyi message iryohera ugutwi n'umutima umukobwa, nawe nyene bituma arara yiyumvira wewe canke yiyumvira uwo munsi ejo ingene uzogenda. Rero ni message nziza yo kwandikira umuntu mukundana nk'umukunzi wawe. Irindi jambo wobwira umukunzi wawe muriko murasezerana mw'ijoro, womubwira uti urakoze wa untera kuraba muri telefone yanje bikanzanira ivyishimo ku maso yanje iri joro, ugira ijoro ryiza. Iyi message canke iri jambo bimwereka yuko uryoherewe ibiganiro vyanyu buri munsi, ko utigera urambirwa na rimwe kuba muriko muravugana. Rero akenshi ibi birema icyizere mu mukobwa, akumva nawe arashuhiye ibiganiro vyanyu vya buri munsi, bigatuma arariyumvira ivyo muvugana canke agasubiza inyuma akaraba ivyo muvugana. Iyindi message wabwira umuntu mukundana iyo ugiye kumusezera, wamubwira uti vyari vyiza ko dukomeza iki kiganiro kiruhura umutima wanje, ariko ejo mfise akazi reka ndyame. Iyi message ni nziza ku mukunzi wawe canke ku muntu mukundana, kuko akenshi iyo uyandikiye umukobwa aba yaryohewe n'ikiganiro cawe, akaca atangura kukubwira ngo sheri urantaye usigiye nde. Rero ibi bituma umukobwa aca aba interese kuri wewe, kandi akaca abona yuko uri umusore ufise gahunda canke ufise imigambi. Message ya nyuma wobwira umukunzi wawe canke amajambo ya nyuma wobwira umukunzi wawe umusezera, uwo mwandikira canke ukamubwira ngo ijoro ryiza mukunzi wanje, ushobora gukoresha bebe, sheri wanje, ibyishimo byanje, gikundiro canje n'ayandi majambo menshi aryohera umutima n'ugutwi, canke ukoresha ayandi majambo
amushimagiza, amushira hejuru, amugira igitangaza kuko umukunzi wawe n'ubundi ni igitangaza mu bandi. Hanyuma uhejeje ugashirako emoji, akayemoji k'urukundo, akayemoji ko kwereka ko uryohewe, akayemoji kerekana yuko umumisinze. Iyi message arayisubiramwo naho uba wasinziriye, akongera akayisoma. So ngizi message zitandatu ushobora kwandikira umukunzi wawe iyo mugiye gusezerana, hanyuma bikazotuma akumbura ibiganiro byawe canke bikazotuma arara kwiyumvira ijoro ryose. Nakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Jewe wumva ni Roy Drift kuri Drift LG. Mubandanye mukora subscribe niyo ntererano yanyu. Murakoze.